kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro c'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarika iki kiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Michel Namubano. Mu kiganiro giherutse nyokuru yarasobanuye neza Marita ingene umuntu yashitse umunyabyaha n'ingene Imana yarungitse umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo agarukane ubucuti bwe bwaratosekaye. Nome ashasezera Marita maze yongera amusigira igipupe ciza. Mugabo mu nyuma biboneka ko Marita yagitaye. Reka turabe ingene vyagenze. Nitwigeze dukora ku gipupe cawe. Ningende mwagitwaye. Ko wataye ico gipupe karakubanye. Iyo nduru ni yiki? Numva muvuga wo kabanye, ninde kabanye? Marita yataye igikinisho Nome yari yampaye. Sije nagitaye. Nagisize gayi muhira igihe naja kw'ishure. None agarutse nasanze atacu. Ico gipupe nicazimiye. None Nijewe ndagifise. Nagisanze ku gitanda ca Marita. Cari gifunyafunye. Nca ndagitowe. Marita, urazi agaciro k'iki gipupe? Mugabo sinavuye aho ndagisize. Nasize gakibitse munsi y'umusego. Sinzi igituma Nome yaguhaye iki gipupe. Nca ndagusubiza. Ni c'uyu muryango, si c'umuryango wanyu. Nome yasavye kukimubiki. Nari nakibitse neza. Kandi yari yavu. Ivyo Nome yakoze sindabishima. Ico gipupe kirazimvye. Wowe ntushobora kukibika. Kizoguma muri uyu muryango wacu. Nome yavuze ko dakigumanya atangora. Ziba, namaze gufata ingingo. Niwaguma ubivuga nca ndakurungika kuryama utariye. Nikare mu gitondo turi kumwe na Marita kuri ca giti kinini. Mwana, nyakuru yavuze ko ushobora kuvugana nawe. Rero nizeye ko atangorane bigutera. Nyakuru yavuze ko ushobora kumfasha mana. Birananiye kuba mu rugo kwa basa bose. Ndazi ko nkwiye gushima kubera yuko banyakiriye mu rugo rwabo. Mugabo birangoye cane. Umupfasoni Silvia ntankunda. Yama ariko arankankamira. Ambwira ko atacomaze. Mana ndagusavye ungire mwiza. Sishaka kwama ndiko datata nasizi na Noel. Mana, niwe watumye Nome aba umugenzi wanje. None ntiwohindura sinzi na Noel nabo baba bagenzi banje. Kandi Mana, ndagusavye ubane na None hariya kw'ishure yigamo kandi abamo. Umuzigamire. Kandi ndagushimiye ko wampaye umugenzi mwiza nkawe. Ndagushimiye ko waturungikiye nyokuru. Mana aragukunda cane. Mana hari ico nshaka kufashamo. Nome yari yavuze ko nomurabira kirya gipupe. Kandi n'umupfasoni Silvia yari yavyemeye. None raba yakijaye. Jewe shaka kukigumana igihe Nome kiri kw'ishuri. Ndakigumane nk'ikintu comara ibintu. Tegeka umupfasoni Silvia asubize kirya gikinisho. Amen. Marita, uriko uravugana nande? Ndiko ndavugana n'Imana kugira ngo nongere ndonke ca gikinisho ca Nome. Cyaratakaye. Nashe narakibuze kandi nibaza ko ari sinzi na Noel bakijana. Gica dutangura guharira. None niwe bakijana? Oya, umupfasoni Silvia niwe agifise. Kandi yanse kukisubiza. Nibaza ko uzi ingene Munyana yababaye kuko utamuhaye ico gipupe ngo giterure. Sinzi kene nababaje Munyana. Mugabo sinagomba kumubabaza. Nari nemereye Nome ko zocunga neza ico kikinisho ciwe. Nivyo nashaka gusa. Ndabitahura Marita. Nta wundi muntu yari bwanyizere ngo abitse ikintu c'agaciro. None raba birananiye. Ukwiye kumenya ko kirya gipupe ari ic'umuryango kandi ko umupfasoni Silvia afise uburenganzira bwo kukiguma. Umupfasoni Silvia yavuze ko yasanze ico gipupe ku gitanda canje. Mugabo sivyo. Nari nakinyegeje munsi y'umusego wanje. Arabesha. Marita, ukwiye kubaho ku mupfasoni Silvia. Si ubwa mbere abesha. Ukwiye gufata yegeka amakosa ku bantu bakuze ubabwira ngo bariko barabesha. Utegerezwa kuba ufise ivyemezo vy'ivyo uvuga. Niburi hariho n'icyabona. Ni ukuvuga umuntu aba yabonye ivyo uba uriko uravuga. Kandi navyo bari vyo. Mukwiye kubahuka abakuze canke abo bavyeyi bakureze. Sinashatse kububahuka. Urambabarira. Ni kubera yuko urya muryango mba mwufashe nabi. Iyo mba nari mfise ahandi mba. Umugenzi wanje ni Nome wenyene gusa. Nza aho Marita, nubwo kutubaha.
twese turahura n'ingorane mu buzima Marita. Biraboneka ko bamwe bafise ingorane zirukiza abandi. Nanjye ubwanje naciye mu ngorane nyinshi. Sinari nzi muri kazoza ingene bizogenda. Ushatse kuvuga iki Ganyoko? Mu buzima bwanje narigeze kubaho atana kimwe mfise, atani faranga na rimwe, atavyo kurya, ntagira nahomba. Nari mfise Yesu wenyine gusa, kandi ivyo vyari bimpagije. Muri izo ngorane zose Imana yambereye urutare. Yaramfashije kurengana ingorane yose twahura. Naho abantu bafashe nabi, Yesu yagumanye naje mu ntambuko zose. Ivyo vyose wabimenye gute none Nyoko? Reka nkwereke mwuzuku umwe mu mirongo ifasha cyane muri Bibiliya. Ni Zaburi igice cya 31 umurongo wa 3 gushika ku wa 4. Uyo ni Dawidi ariko aravugana n'Imana igihe yari mu ngorane. Hasomeye Mari. Avuga ngo kuko ari wewe igitandara canje n'igitandara kinkingira, nuko kubw'izina ryawe uje imbere undongore, unkure mu mutego bantegeye mu mpisho, kuko ari wewe buhungiro bwanje. Uwo niwe ngomba Nyoko, umugezi azogumana naje ibihe byose, umuntu ashobora kumbera nk'igihome. Hariho umuntu umwe gusa ashobora kukubera gutyo mu buzima bwawe. Uyo muntu ni Yesu, kandi ivyo ashobora kubikora igihe cyose umusabye kukubera urufatiro rw'ubuzima bwawe, igihe azotegeka ubugingo bwawe bwose. Urufatiro ni iki? Uramaze kubona ikibazo ushasha bariko barubaka ku rusengero? Yego. Warabonye bijya binogo bimvye maze bakavyuzuzamo amabuye n'isima. Uryo nirwo rufatiro bariko barubaka kw'iryanzu. Rero urwo rufatiro nirwo rugumye inzu n'inyiganyiga. Nivyo, iyo nzu iyo afise urufatiro rukomeye maze umuyaga n'imvura bikaza ikihenuka, utegerezwa kureka Yesu akakubera urufatiro. Kandi n'igihe uri mu ngorane cyangwa utazi biriko biraba mu buzima bwawe, ntukekeranye ko Yesu ari kumwe nawe. Ndagomba ko Yesu yombera urufatiro. Aho urahejeje gukora icyambere. Ico naco ni ukumenya ko ukeneye Yesu mu bugingo bwawe. Ikigira kabiri naco ni iki Ganyoko? Ikigira kabiri ni ukwemera ko uri umunyabyaha maze ukagira ico ubikozeko. Ushatse kuvuga iki Ganyoko? Umunyabyaha jewe? Uribuka inkuru y'itongo rya Edeni? Ego, Adamu na Eva ntibumviye Imana maze bajya ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Biranejereje, nivyo. Uko kutumvira Imana kwabaye icyaha. Uribuka ibyo Yozefu yagize? Utwara ubwato bwasi atabizi cyamubereye icyaha. Ariko reka mvuge kuri wowe Marita. Ugabo Nyoko, jewe si umunyabyaha, nta kibi na kimwe ndakora. Uribagiye wa murongo nakubwiyega wa munsi? Uwuhe? Abura mu gice cya 3:23. Ego ndabibutse. Ndazi ko kuri wewe ivyo bigoye gutahura. Mugabo Imana niyo yagushize hajya mu rugo rw'abasa bose. Bajya nibo bavyeyi bawe, kandi ukwiye kubumvira. Ukwiye kwigenza uko ushaka cyangwa ngo ukore ibyo wishakira. Niba bigenza uko uzoguye mu cyaro. N'igihe wiyumviriye ibintu bitari byiza, naho nyene ubikoze icyaha. Cyangwa igihe uvuze ibibi, naho nyene. Igihe tudakunze abantu batandukanye natwe, naho nyene tuba dukoze icyaha. Mbere n'igihe twiyumviriye uburyo twokwihora abatugiriye nabi, naho ni icyaha. Ivyo bintu byose ni icyaha imbere y'Imana. Igihe rero nishuye umushinga nawe basa bose n'umupfasoni wiwe Silvia, canke iyo ntumviye ivyo bavuga, canke iyo ntakoze ivyo bambwiye gukora, biba ari icaha? Nivyo ni icyaha. Mbere n'igihe wagirije sinzi na Nowera ibintu batakoze, naho nyene ni icyaha. Ndavyumva Nyoko, kandi umbabarire. Mugabo hari inkuru nziza Mari. Iyo nkuru nziza ni iyihe Ganyoko? Yesu yapfuye ku musaraba kugira ngo muri we twongere turonke imigenderanire myiza n'Imana. Kandi Yesu yatuzaniye ubugingo busha. Uribuka ko nababwiye ibyerekeye amazi y'ubugingo, kandi ko Yesu ari we mazi y'ubugingo? Ivyo Nyoko, ndibuka ko watubwiye ko dufise Yesu tutazogera kugira inyota ukundi, kandi watubwiye ko Yesu ari we mugenzi wacu no mu gihe c'ingorane. Ni byiza cyane Marita muzukuru wawe. Nezerejwe nuko wama umviriza. Reka ndakwereka ikintu kimwe. Ni iki Ganyoko? Tujyane ku nkombe y'uruzi. Urabona ingene amazi ari umusarara? Mbere ndabona no hasi ku musenyi.
mugabo raba ingene bica bigenda hamwe nosura umusenyi wo hasi mu ruzi. amazi aca bugondo kandi sinoshobora gusubira kubona ibwina mu ruzi. uko niko bigenda igihe icyaha cinjiye mu buzima bwacu. ubuzima bwacu buca bumera bwuzuye n'urwondo, maze bigatuma tutagishobora kubona Imana. ni kubera yuko Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba kubw'icyaha cyacu. ico cyonyine nicyo congera kuduha kongera kubona Imana. rero nyoko nico gituma Yesu ari amazi y'ubugingo. ubu ndabitahuye, ndamenye ko nkeneye Yesu mu bugingo bwanje, ndagomba kumukurikira. niba ugomba kuba ukurikira Yesu, niki icyo Bibiliya ivuga mu cete cya mbere cya Yohana igice cya mbere 9 havuga ngo nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. ibyo nivyo bituma iduharira ibyaha byacu ikatwoza kugabitanya kose. ndagomba kubikora, ndashaka kuba umukristo. Marita, uyu munsi watangiye ubuzima bushasha, wateye intambuko yawe ya mbere nk'umukristo, kandi reka nkubwiye ko ubuzima bwawe nk'umukristo butazokorohera. hazobaho ibihe uzogeragezwa gukora ibibi, kandi uzi ko ukwiye kwama ukora ibyiza gusa. aho niho Yesu aza kugutabara. nicyo gituma umufisi yavuze ko atazoduta twenyine, ntazoduhebe, yama hafi yacu ngo adufashe. nibaza ko ari ikintu ciza cyane. kuba hafi yiwe no kwatura amakosa yawe imbere ya Yesu nicyo gikorwa ukwiye gukora. umusabe ngo akubabarire, maze umuhanga amaso ngo agufashe ntuzongere kubikora. urakoze nyoko. zosaba Tade akuzanire Bibiliya niyongera kugenda Igitega, hariyo Bibiliya z'abana. ego yo nyoko, ndakeneye Bibiliya yanje bwite nyoko. ni byiza ko iminsi yose umukristo wese amarana akanya na Yesu Kristo. byaba bimbera byiza kumarana akanya nawe buri gitondo. none uca ubigenza gute? ndabyuka kare maze ngafata akanya ko gusoma Bibiliya yanjye, ndasenga Imana hafi mwari kuragira mu gitondo. nari nakurindiye none uragiye Mari. ibintu ntibyagenze neza ku ishuri, kandi kuba umukristo si ikintu cyoroshe. byagenze gute Mari? hari umukobwa yambariye amajambo mabi kandi yariko aratuka Konsolate. nanje gerageza kumubarira ko atari byiza kuvuga amajambo nk'ayo. niriko ndamubuza, umwigisha aca arinjira abaza ibiriko biraba. niriko ndamusobanurira aca ambuza kuvuga, ambwira gusigara mu gihano. vyababaje, mugabo sinari nashatse ko bigenda gutya. mugabo icambabarije kurusha nuko uyo mukobwa atigeze ahana ku vyo yakoze. Marita muze, ukwiye kwitondera uburyo wishyura abantu. rimwe rimwe iyo bishitse ugashavura, si byiza kubandanya uvuga. hariho abaca bibaza ko utagendera. kumbura ivyo uvuga n'ivyo nyoko, ndasavye umbabarire. musaba ikigongwe ntacyo byo gufasha Mari. aho ukwiye gusaba ikigongwe umwigisha wawe. nyoko, ejo mu gitondo nirashika kw'ishuri zokwibuka ivyo bambariye ko ntakwiye kw'ishuri. reka dusabe Yesu abigufashemwo Mari. dusenga. Mana, ndagusabye ubabarire Marita ku vyabaye, maze umushoboze kuba icabona gikomeye ca Yesu. umwibutse ko hariho ibihe dukwiye kuguma twiyihorereye. amen. ushaka ko usoma muri Yakobo igice cya 3:6 asome Mari. avuga ngo ururimi ni umuriro, ni kibikinga mw'isi. ururimi rwashije mu ngingo zacu, ruhumanya umubiri wose, rudomeka ukubaho kwacu kose, nagwo ruba rwadometse na gehinomu. witondere ivyo uvuga Mari. niwaronka akanya nogusaba gusoma Yakobo igice cya 3:1 gushika ku 7. none ndagutwa kurya. oya nyoko, sishobora kurya. ngomba kuja kuraba munyana ndamubarire ivyabaye ku bugingo bwanje, nongere ndamusaba imbabazi ko namuretse ngo aterure ca gipupe ca none. ni ikintu kigoye, ndiko ndasaba Yesu gashoboze kukirenga. Marita, ivyo nta ngorane. tuzobonana ejo mu gitondo Nagasaga. Nagasaga nyoko. Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashikirije ico kiganiro
naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru Butoyi Liliane, umumenyereza w'igikino Samuel Sabine. hagize ico ugomba kubaza canke gutunganira twandikire Transworld Radio Burundi agasanduku ka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.